hari ibihe mu buzima umuntu ahinduka buhoro buhoro, atari uko umutima wiwe wahindutse ariko kubera ibikomere yanyuzemo. Hari igihe umuntu yagukundaga cyane akaguha umwanya wiwe wose, akakwitaho, akakwandikira buri kanya akubaza uko umerewe, akakwereka ko uri uw'agaciro kuri we, hanyuma bukeye ugatangura kubona ibintu bihindutse buhoro buhoro. Ubutumwa buragabanuka, ibiganiro ntibikimeze nka mbere, inseko zirashira, urukundo rusa n'urugenda rugabanuka. Aho niho utangura kwibaza uti none nacumuye iki? Yahindutse ryari? Yahindutse kubera iki? Ese koko ntakinkunda? Ariko ukuri kurahari ni uku, si ko buri gihe abantu bahinduka kubera ko batagikunda. Hari aho abantu bahinduka kubera ko bananiwe kubabara. Mu ntango urukundo ruba rumeze nk'ururabo rushasha, ruraryoha, rurashimisha, buri jambo rikaba iry'agaciro. Iyo umuntu agukunze by'ukuri aguha umwanya, akakwereka urukundo rudasanzwe. Ariko iyo uko umukunda kwiwe uguma guhura no kutitabwaho, kubwirwa nabi, guheba cyangwa guhora ababazwa, atangura guhinduka. Si uko aba atagishaka kugukunda, ahubwo aba ariko aragerageza kwikingira ntasubire gukomereka. Urahawe ikaze mu kiganiro, aho tugiye kuganira impamvu ituma umuntu aja ngaha agahora cyangwa gukatira mu bigayago, nuko abona hari impinduka zagaragayeho. Je wumva ni Alex Live Varane, na hano kuri Sense Motivation. Umuntu ntahera ngo aceceke umunsi umwe gusa, oya, bitangura buhoro buhoro, yandika ubutumwa burebure, ntibwishugwe uko avyifuza. Aragushaka cyane nawe ukamufata nk'ibisanzwe, aragira ubuntu umutima wiwe nawe ukamuha ibikomere. Aho niho atangura kwiga guceceka buhoro buhoro, aho niho atangura kwiheba, aho niho atangira kubona ko gukundwa wenyine bishobora kunaniza. Akenshi umuntu iyo yatanguye kukuvuga ko si uko aba atagukunda, niko aba yagerageje kukwereka ko akeneye impinduka. Ni uko aba yarageze aho yumva ko kuguma uko biri bimusambura umutima. Hari aho urukundo ruhinduka umutwaro, hari aho kwihangana birengera urugero, hari aho umutima uvuga uti narakunzwe bihagije, ariko ubu ndakeneye amahoro. Birababaza cyane kubona umuntu wahora akubwira byose ahinduka nk'umunyamahanga, uwahora aguha umwanya wiwe wose agatangura kwiyubagiza. Ariko rimwe na rimwe si uko yagusize, ni uko nawe hari aho wamuretse wenyine mu rugamba rwo gukunda. Ntibisaba amajambo menshi kugira ngo umuntu ahinduke. Hari igihe ibikorwa byawe byonyine bimwigisha guceceka. Iyo ahora arindiriye ko umuyibuka akabibura, iyo ahora arindiye ko umumiriza akabibura, iyo ahora arindiye ko umuhitiramwo nawe ugahitamo ibindi, buhoro buhoro umutima wiwe uriga kurekura. Niba wabona tutakiyaga nk'uko byahora, ayo si amajambo y'ishavu gusa, ni ubutumwa bwuzuyemo umubabaro, ni ijwi ry'umunezero rigaragaza ko umuntu yiyumva, ni ijwi ry'umuntu yigeze kugukunda cyane ariko bakaba yarananiwe kuguma yiruka nyuma yawe. Ni nko kukubwira ati sinahinduye ivyiyumviro, sinahinduye ko nagukundaga ku bushake, niwe watumye niga kwikuramwo umutima wawe. Ubuzima burigisha, hari ibintu abantu batwigisha gukunda hanyuma akatwigisha kwikunda. Hari abo baduha umutima hanyuma akatwigisha kuwurinda. Si bose baza kuguma mu buzima bwacu nk'uko twabivuzaga, bamwe baza nk'isomo. Niba wabona umuntu atakikwandikira nka kera, baza wibaza uti noba naramwumvise, noba naramuhaye agaciro, ese noba naramenya amarira yiwe yihishe inyuma y'inseko. Kuko rimwe na rimwe abantu ntibasezera n'amajambo, basezera no kuntu bahindura uko batwitwararika. Ariko kandi si iherezo ry'ubuzima. Iyo umuntu yigiye kure kubera ibikomere, ashobora gusubira kuba wenyine igihe abona amahoro. Nico gituma dukwiye kwitwararika aho dukunda tukibafise, kuko hari igihe ushaka gusubira kubera urukundo
ariko basanzwe barize kwibesha ko batakeneye. Isomo rikomeye riri muri iki kiganiro ni uko ntuzigere ufata nk'ibisanzwe umuntu akwitaho by'ukuri, ntukamurindishe urukundo rudafise ibikorwa, ntukamwereke mbere gusa igihe umukeneye, kuko umutima nawe uraruha. Niba wabona rero tutakiyaga nk'uko vyahora, ntuze wihutire kuvuga ko nahindutse. Ubanze wibuke ico twaciyemwo, ubanze wibaze ico utabonye nkiri ko ndiko ndaceceka. Kuko rimwe na rimwe guceceka k'umuntu si urwanko n'inkovu z'ivyaciyemwo. Ahubwo umuntu ashobora kugukunda cane, ariko akiga kuba atakikugira kugira ngo yikize. Kandi aho niho uba utegerezwa kumenya ko utakimuhinduye gusa, ahubwo wamwigishije kwikunda ndetse no kukuri